Inshuti bakunzi bene data turabaramukije mw'izina rya Yesu. Kuri rwa rubuga muri kumwe na Helene Nahazwe nandika ku rukuta rwa internet Parole de Paix de Réconciliation, urubuga narwo twatoye ko twogwita shingira intahe Imana. Uno munsi turi kumwe n'uwundi umushitsi kumbure benshi batamenyereye ariko muri Bujumbura arazwi mu rwaruka. Uyu imbere yuko ndamuvuga ko canke ndamubaza, nosaba ko reka tubanze dusenge kugira ngo ikiganiro kigire aho gikuye mwebwe muza kubikurikirana, hanyuma araheza twibwire. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri kano kanya uduhaye kugira ngo tugushingire intahe. Turagomba gushingira intahe Yesu Kristo, we yadupfiriye ku musaraba akatwishurira ivyaha vyacu kandi akadutegurira ikibanza ciza, kandi natwe arico twiteguye kuzojamwo. Turashima Mana ko wadutabaye ukadufasha muri ibi byose vyagiye bitubera inzitizi, wahabaye kandi n'ubu dushize mu minwe yawe. Ibiganiro vyacu byose bishize mu minwe yawe, kandi n'abari kure, abari hafi n'abari kure, ngo bose Mana bahezagire muri iki kiganiro. Mana, n'abandi bumva banyotewe gushinga intahe, n'abandi bumva bakiri kure ya Yesu, bumve ko bishoboka kubana na Yesu, umuntu akaronka agakiza. Turabisavye twizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Karibu umushitsi wacu, uwo twibwira akazina hanyuma tukaganira. Ego murakoze cane. Ku mazina yanje nitwa Mbiriko Justin. Ego niryo zina abavyeyi banyise, ariko ndafise n'irindi zina niswe n'ikibano, ni Latif. Ego nakuze numva ariryo bampamagara. Yesu nabahezagire. Donc umuntu ashobora kumpamagara Justin, canke akampamagara Mbiriko, canke akampamagara Latif. Ayo mazina yose n'amazina abantu basanzwe banyita mu kibano. Yesu abahezagire. Hari n'akandi kazina bahora bakwita mugabo ukamuvuga ngo nturabishikira, ni kariho? Murabona mu kibano abantu baba batwita amazina menshi bivanye n'ico n'abantu ingene muba mubanye. Hari abanyita mukozi w'Imana, hari abantazira pasiteri, kw'ishuri nakuze bampamagara pasiteri. Mu kibano banyita mukozi w'Imana. Ryari uheruka umukozi wo mu rugo niwe yanyise ngo ndi mwarimu. Ni amazina rero abantu baba badutazira, Urumva ingazura kumbe n'ingene tuba tubaye. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire. Ariko twashaka kumenya wowe nk'ugwaruka, ngo tubwire inzira waciyemwo kugira ngo baruhe baguha n'ayo matazirano. Ayo matazirano niho yatanga iminsi yose. Iyo itazirano batanguye kumpa ndayibuka, batanguye kunyita Mutama kubera ko nagomba kwigira ikintu nk'umuntu w'umutama, kandi aho niga mu wa kane. None rero ubuho ngira ngo biriko biraba vyo. None rero twibwire kugira ngo tumenye naho n'ingene naho tuzogusanga. Ego murakoze cane. Ubwa mbere ayo mazina yose iryo rya Latif mu bisanzwe amazina mfise yanditsweko no ku mpapuro nsanzwe nkoresha no kw'ishure, ni Mbiriko Justin. Hanyuma rero nkiri umwana mutoyi, ngo nari mfise inzobe nyinshi nkiri muto. Rero iryo zina rya Latif ni izina ry'Icarabu, twabana n'umwarabu narabajije, yari afise inzobe nyinshi. Hanyuma abantu baca bavuga ngo uwo mwana asa na Latif, cankura rero banyita Latif. Muri iyo myaka yo gukura kwanje nkura banyita Latif. Hanyuma maze kwakira agakiza niho rero batanguye kunyita, bamwe banyita mukozi w'Imana, abandi bakanyita pasiteri. Nuko vyagiye biragenda, Imana niko yagira impindurira amazina. Mugabo vy'ukuri sindi umupasitori kandi singira kumbura umukozi w'Imana, kuko umuntu wese afise igikorwa ariko arakora agikorera Imana aba ari umukozi w'Imana.
nivyo. Yego Yesu cyane. nabahezagire, sinzi ko nishuye nk'uko mwari mubigomba. Yego, none wamenye Imana gute? Byagenze Mm, gute? ego, kumenya Imana kwanje eh, yabaye intambuko ndende, kuko ari imvugo abantu bakunda kuvuga ngo nakuze nkijijwe, ngo navutse nkijijwe, navukiye mu nzu y'Imana. Mm. Jewe ntivyabaye gutyo, nakuze nkura nk'uko abandi bana bose bakura, mugabo nza kwakira agakiza canke kumenya Imana ngeze mu mwaka w'icenda, hari muri 2013. Yari imyaka igoye cane, imyaka abantu baba bakubagana, urwaruka ruba rutanguye, abantu bakiri bato baba batanguye gukubagana muri iyo myaka. Ariko jewe Imana irangirira ubuntu, impa agakiza, kandi by'ukuri abantu benshi ntibari bazi yuko nzokizwa, bari barampevye, bamwe bari barantaze yandi mazina. Ndibuka n'umuvyeyi wanje yarambwira, yarababaye cane, akambwira ko atavyizigira afise, ko ataco nzovamwo. Mugabo ndashima Imana ingene yampinduriye amateka, ikampa agakiza. Hari amajambo y'Imana nkunda, twoshobora kuyahagararako. N'amajambo y'Imana yanditse mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso, igice ca 2 ku murongo w'10, havuga Mm. ngo kuko turi vyaremwe vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu, ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. N'amajambo Imana yashize mu mutima wanje, antahuza yuko umuntu aba yaratoranijwe n'Imana imbere yuko avuka. Isanzwe izo nkuru turakunda kuzumva, murabona ba Yohana Umubatizi, imbere yuko avuka umuvyeyi we yari yavuganye na marayika. Ba Samusoni, imbere yuko bavuka abavyeyi bari bavuganye n'umumarayika. Yeremiya nawe nyene Imana yarabimubwira, amubwira ati utaravuka ukiri urusoro, nari naragutoranije kugira ngo uzobe uvugishwa n'Imana. Rero natahuye yuko umuntu atarabaho haba hariho umugambi Imana yamuteguriye, haba hari ico Imana yamuremeye, haba hari ico Imana yamuteguriye kugira ngo azokore. Rero kenshi rero ingene dukura, ingene tuvuka, ingene tubaho, birakunda guhushisha umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu. Namye niyumvira nti kumbure nkarya Samusoni, iyo umuvyeyi wiwe atagirirwa ubuntu amubwira ati uyu mwana azoba umunaziri, ntihazagire n'urufuhe rukora ku mushatsi wiwe, ngira kumbure nk'abavyeyi biwe akivuka bari kuza baramumwa utu dukwafire tugezweho. Mugabo kubera umuvyeyi we yari yabihishuriwe atarabimenya, baramurekeye umushatsi wiwe ngira uguma ukura. Mm. Canke ntibanywa ibiboreza nk'uko umuvyeyi wiwe yari yabibwiwe n'Imana, aba arakingiye umwana azovyara. None Mhm. rero nanje nagiriye ubwo buntu bwo gukizwa nkuze, ariko nkurira novuga ati mu kibano batari bazi Imana. Navutse mu 1993, hanyuma mvuka papa na mama bataragira ubukwe. Hanyuma nca nkurira kwa mama, niyindi nzotanga ikindi gihe mugabo kugira ngo abantu bumve intahe yanje by'ukuri. Naho ico gice ca mbere ndaza kuvuga ku gice ca kabiri c'agakiza, ivyo nzobigaruka ko hanyuma. Mugabo rero sinashoboye gukurana n'abavyeyi banje bose, kuko papa na mama ntibashoboye kugira ubukwe. Numva papa wanje yaciye agira ubukwe n'undi mupfasoni, hanyuma rero ca nkurana na mama wanje na papa wanje, mugabo n'uwundi mu mama atari mama wanje bwite. Ni ibintu rero vyankomerekeje, sinumva nisanzuye, kubera uko kuntu papa na mama bari bamvyaye bataragira ubukwe. Hanyuma sinashobora gukurana na mama, naguma numva mfise ikinogo muri jewe cuko ntari kumwe n'abavyeyi bose. Ibi nzobishira mu ntahe izokurikira, ndiko ndategura, ndiko ndabisengera, Imana niyabikunda nzobishira ahabona.
nuko nzi ko hari abana benshi bavutse muri ubu buryo kandi biri mu bikomere byinshi abana bariko barakurana muri uyu munsi, bakumva biyanse, bakumva badakunzwe. Uherukana ariko ndumviriza ikiganiro c'umuntu yize imibereho y'abantu, ariko aravuga ko abana benshi babuze ico bita affection, rero bikagira ingaruka mbi mu kibano. Rero ntarashishikara nagomba mbwire abana bashobora kuba bavutse muri ubu buryo, ndazi ko tutari bake, ariko nagomba kubabwira yuko Imana ibakunda. Hari abo bitakunze ugasanga bakuze bafashwe nabi, hari n'abatazi ba papa babo, hari n'abatazi ba mama babo. Umunsi umwe nariko ndaraba ikiganiro kimwe kuri televiziyo, umuvugabutumwa mu evangeliste yitwa Jimmy Swaggart, hanyuma ariko arigisha ubutumwa aravuga ati hari igwete naronse bw'umwana ngo yanyandikiye uwo muvugabutumwa ariko arabivuga mu gikorane kinini yaco kuri stade. Ati uwo mwana yanyandikiye arambwira ati jewe papa na mama barampevye, barantaye, ati nakuriye mu kigo c'imfuvyi, ati nashaka umbarize Yesu ko yoba nkunda. Hanyuma uwo muvugabutumwa aca aravuga atumbereye kuri ekara aravuga ati Imana yambwiye ko igukunda, Imana irakuzi. Rero ntarabandanya nagomba mbwira abantu bashobora bakuze muri ubwo buryo, Imana iratuzi, Imana iradukunda, tutarabaho yarizi ko tuzobaho, nk'uko vyanditswe mu Banyefeso 2, turi ivyaremwe vy'Imana, nawe uri icaremwe c'Imana. Tuwaremewe muri Kristo Yesu. Mu gihe waba warihanye utarihanye urakwiye kuremerwa muri Kristo Yesu kugira ngo ukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye kera papa wawe na mama wawe batarahura, papa wawe na mama wawe bataramenyana, kugira ngo uze ubigenderemwo. Peu importe ivyo woba urimwo, Yesu aragukunda. Ndi ngaha nk'igishinga ntahe. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero urakoze gatoyi. Ego. Muri ivyo byose warahejeje, uramenya Imana, nta n'ubuzi ko batakumoye panke canke kakandi bita jogo, ariko Imana yagumye igukunda, uko wabimbwiye n'amashuri warayamaze, warashoboye kubaho, uraba umuntu ugeze kubaka canke no kubandanya ibindi, mugabo ubu wararenganye urugero rw'abana, wa wundi ariko ngiriho singipfuye. Amen. Ego, ubandanye rero utubwira Yesu aragukunda, wewe uturavye kumbure wavutse mu buryo butemeretse canke n'ubu hari ibintu bidahagaze neza, ariko mwene data Latif, batazira Latif, yitwa Mbiriko, irindi wavuze ngo ninde hariya? Justin Mbiriko, araheje kubikubwira ingena byamugendeye. Byagenze niba nabitahuye neza, ni abavyeyi biwe bavuze bati urabona tuzobana no kubana, reka tube turagira ivyo twitije. Hanyuma rero Imana nayo ntifyina, ishirarema uwo yagambiriye kurema imbere yacu. Bandanye inkuru yawe. None wamenye Yesu gute? Ingena rero wavuye aho hantu, urumva umenga muri ubwo buto hariho ibintu vyo kwivumbagaza, ariko uva aho hantu uja ahantu heza, kuko ubwa mbere bariko baraguhembura bati ko tugubona uriko uragenda wewe ntaco uzovamwo, ariko Imana nayo ica ikora ibindi. Tubwire ingene bigenjeje n'ingene vyagenze. Ego, nariko ndavuga rero ngeze muri iyo myaka, nkiri muto, bwa mbere sinari nezerewe, sinari nishimye nuko kuntu nakuze. Abandi bashobora guhamagara papa mama, mugabo jewe naho navuga papa mama, naho navuga mama, narumva ko haragahaze, kuko ubizi ati kuko biri kose ntabwo ari mama wanje, mugabo nkumva ntibinezereye, nkumva hari ico mbuze. Hanyuma rero maze gukura muri ubwo buryo, shetani acaranzanamwo ikintu, numva ko umenga abantu bose ntibankunda, ati kumbure ati abantu bose ntibankunda, nkabona abo tuvugana batankunda. Hanyuma rero maze gukura, nari mfise, sinzi ko noyita ko yari ingabirano, narabuze ingene nogiklasa, mugabo novuga nti nkuko nabivuze ubwa mbere ati hari ico Imana iba yararemeye umuntu, yaramuteguriye kuzokora, mugabo shetani
akitiza ikibano canke entourage canke environnement umuntu akuriyemwo kugira ngo azimanganye ca kintu. Muribuka ko natanze uburorero nti iyo abantu batabihishuriwe hakiri kare, umwana yokuze yategerezwa kuzogumana umushatsi ntibawumwe, bagaca batangura kuwumwa, canke umuvyeyi agatangura kunywa ikiboreza kandi atategerezwa kunywa ikiboreza kubw'uwo mwana aba afise. Hanyuma rero nari nzi gutamba umuziki ibi bita moderne. Hanyuma rero ndi umwana mutoyi ku myaka 8, 10 nkatamba, abantu bakanezerwa bakankomera amashi bakavuga ko nzi gutamba. Ababaye mw'isingiro baca babimenya ico gihe, murabona kubera je nabibayemo ndabizi. Hari gutamba byose biba bifise ingene bavyita n'amapa canke danse. Ico gihe cacu hari ibyo bita amarobot, ni intambo yatambwa n'abazungu b'abanyamerika, niho twakunda kubibonana. Abariho ico gihe baca bavyibuka bitwa ba Chris Brown, abitwa ba T-Pain, rwari urunganwe rugezweho ico gihe mu maklipe yabo yasohoka cane, bakarabwa cane, bari bakunze mu byo gutamba, bitwa ba Usher. Tukabirabira iyo danse rero bayita robot. Hanyuma ico gihe hariho n'intambo bita dogi. Baca bavyumva nk'ababirimwo nk'iki gihe canke batarabimenya baca babimenya. Hari umugwi w'abahungu bitwa ba Soulja Boy, nibo twakunda kubonana izo ntambo, n'abaririmbyi b'abanyamerika. Hanyuma rero je nkabiraba nkabisubiramwo, nabitamba abantu bakanezerwa. Ku myaka rero niga mu mwaka wa 3 primaire, mu mwaka wa 4 ntangura kuja ndaja mu ma spectacle. Nakuriye Makamba, muri lycée Makamba rero baragira ivyo bita amateatre rero ari ukuntu ama sketch canke ama scene avuyeho bacishamwe abantu bagatamba. Iyo abantu bariko baratamba nanje naratamba nkasamaza abantu, ndi umwana mutoyi wo mu mwaka wa 3 primaire, bakampa amafaranga, abantu batangura kumbona ko ndi gitangaza. Hama nca numva ko bije gukompleta kwa kuntu nakuze, numva ko abantu batankunda, numva ko abantu batanezererewe, abo tuvukana, abavyeyi banje, numva umengo ntibankunda, numva umengo wumva umengo uriyanse, aho uri turabuze umuriro. Wumva umengo uriyanse. Ego turabandanya. Ego karagaciyemwo ngira hari twari bitagenze neza. Hanyuma kandi vy'ukuri nkuko navuze, iyi ntaye yanje niyo gufasha urwaruka kugira ngo umuntu wese akore ico yaremewe. Ni ibintu biriko birasamaza urwaruka cane mw'iki gihe. Aba bantu b'abaririmbyi bariko bararirimba, hari imico bariko barazana bigaragaza ko ishobora kuba ari imico ya gishetani kandi yo kwangiriza abana bakiri batoyi. Murabona ubu abantu benshi barakoresha smartphone n'amarezo sosiyo agakora, nivyo abantu biriko bironona urwaruka. Abantu bagaca bakura babona yuko ivyo aba bantu bariko baragira urwo rwaruka ari vyo vyiza. Uheruka naragiriwe ubuntu ndahura n'umwe abo bita aba manager, n'abantu baba basponsoriza abaririmbyi canke abanyamuziki. Ego bakabaha amafaranga kugira ngo bashobore gukora uwo mwuga wabo. Hama nabo bagaca bagerageza kuronka uburyo babukuye mu makonseri abo baririmbyi baba bakoresha. Hama rero ndagirirwa ubuntu turahura, turiko turidondorana, cambwira ko ari ivyo akora. Turiko turayaga ndamubwira nti by'ukuri muri abantu bagiriye nabi urwaruka. Ndamuha nk'uburorero ibintu ivyo bita ibiteramo, amakonsi canke ibiteramo bakora, niyo myanya abana benshi banywa urumogi rwinshi. Urumogi rwinshi ruradandazwaho aho bariko barabera ivyo bintu vy'ibiteramo. Ndiko mvuga ivyo nabayemwo, ivyo nabonye. Ni ibintu bituma abana benshi batoroka imihana bakava mu ngo zabo
canke bagatoroka muhira bakagenda mu bintu nk'ivyo bagataha ijoro, biri mu bintu nabonye biteranya abavyeyi n'abana kuko bo babibonera kuri televiziyo bagaca bashaka kubibamwo mu biteramo nk'ivyo. Hanyuma rero nanje nari mbayemwo ubwo buzima bwo kwigana abo bantu, hanyuma nabigana ngiye kuri podium canke kuri stage sinzi ingene nocita, bariko baravuza iyo miziki ndiko ndatamba nkumva abantu baranshigikiye bica birantwara, niho rero naca ntwarwa no kugumana n'abo bantu bakora ibintu mwe n'ivyo. Abenshi muri bo baba banywa ibiyayuramutwe, abatari bake muri bo baba bacuruza ibiyayuramutwe, niho rero naca ninjira mu yindi ngeso nayo yo gutangura kunywa ibiyayuramutwe. Natanguye kunywa urumogi marijuana niga mu mwaka wa 6 muri primaire, nari muto cane, numvise ko natanguye ivyo vyo gutamba ni mu wa 3. Hanyuma hari ikintu cantangaje, burya sinari nzije ko mu buzima bwanje nzonywa urumogi, kuko twebwe twakuze tubona abantu banywa urumogi tukabona kumengo ntaco bazovamwo kurya abandi bose baba babibona. Abandi nabo banywa urumogi bari abahungu bakuze bari imbere yacu, tukabona bakubita abavyeyi babo, cyo ugasanga nabasuma mu kibano. None kugira ngo wewe ubwakire bakubwiye bati akira canke babwiye uti mpanumve? Nivyo rero nagomba nshikeko, nariko ndavuga ingene nari ntibaza yuko nzobishikako. Mugabo iyo umuntu atari mu Mana canke iyo umuntu atakiriye agakiza canke ngo yigishwe ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe atoshobora gukora, kuko shetani canke ububasha bw'umwiza buba buriko bumufise ko ububasha buramuganza, burashobora kumukontrola kuko nta kimugera bafise muri we. Hanyuma rero umva uko kuntu nari nakuze ndabitinya, mfise ubwoba bwavyo. Haragera igihe ndi kumwe n'abo bahungu twatambana, bobo bari bazi ko ndi umuntu ahambaye, tuba dukundwa n'abantu, abantu baba bakubona bakagukomera amashi, bose bagomba kukwigana. Hanyuma nabo baranywa urumogi, jewe rero ndiyumvira nti none aba bahungu barafise ibindi bintu bafise bakora bandusha, bobo baranywa urumogi mugabo je ntagonywa. Mugabo kandi abo bahungu naho banywa urumogi bari abantu mu runganwe rwacu baboneka ko ari abantu bakomeye, bambara amapocket, amakabutura bayashize hasi, bambara ibirato, amakwafira ameze ukuntu, nabo abantu ugwaruka tungana baba bafise ibindi bintu bababona ko ari abantu b'abahanga. Mugabo nanje nzi ndi umuhanga kuko nari nzi gutamba, bakansaba ndabigishe gutamba. Mugabo ndavuga ati nanje sinokwerekana ko atari umoginywa, kuko ugena n'abantu batanywa urumogi nawe atagunywa umengo uri ico twita ico gihe twita ngo uri umubono, umengo uri umupezi wari ahantu utaraca. Ivyo vyose vyabera i Makamba? Umengo ari ikintu vyabera mu ntara ya Makamba, nk'ubu abantu banzi babaye i Makamba canke aho bita kuri lycée ku Gatwenzi, ibi bavyumva kurusha uko abantu noba ndiko ndashingira intahe batambonye bavyumva. Hanyuma nari ngeze ahantu niko ndavuga ngene natanguye kumva umengo ndasuzuguritse kubona mfise hari ikintu bandushije nanje ntakora. Niho rero natangura kuza ndababwira nti je vy'ukuri ndanywa urumogi, ati mugabo sindavyerekana, je ndarunywa mugabo sindavyerekana. Hanyuma ca ndagira bakaza barambwira ati none tuguheko, ati oya jewe nagize mu gatondo, oya. Umunsi umwe rero birananirana ingene ndavyihisha, umuhungu umwe arambwira ati naronse ndafise akantu ngaha, none tugende gusangira. Nyimba vy'ukuri hari bariko barankurikirana bashaka kuba bafata ibiyayuramutwe, barayitahura iyi mvugo yanje ingene bigenda. Umuntu akabwira ati naronse, ico gihe bayita stick, ntiwashobora kuvuga ko ari urumogi kubera vyumvikana nabi. Aravuga ati naronse ndafise stick, twogenda tugasangira. Ndabura aho ndamukwepera, nisanga muri uwo mutego wo gutegeza kurunywa uwo musi, ko bari bazi ko ndarunywa
kandi kuvuga ko ndarunywa kugira ngo nanje numve ko banyemera nanje ndi umuntu mu bandi. Hanyuma kandi ikindi kinyishe nishwe n'uwo mugwi nagenderamo. Umuntu uri kuranyumviriza ushobora kuba utari udafata ibiyayuramutwe mugabo ukaba ugendana n'abantu babifata, nagoma ndakubwire uhagarike kugendana nabo, kuko niwaguma ugendana nabo to utara ejo canke hirya y'ejo nawe uzokwisanga warabifashe. Hari nanegeze gusoma ahantu handitse mu Congereza avuga ngo show me your friends I will tell you who you are. Ushaka kumenya umuntu icyo azovamwo mu myaka 5 canke mu minsi iri imbere, witegereza abo bagendana. Ukabona umuntu atangwe kugendana n'abantu pasteri batameze neza, witege ko n'uwo muntu mu minsi izazoba ameze nkabo. Jewe rero nahumiwe no na kompanyi mbi canke environnement mbi canke abantu tugendana batari beza, bigomba kuzimagiza umugambi w'Imana ku buzima bwanje. Cyane isanga renda atanguye kunywa ugo rumogi, nagomba ntarabandanya mega sopo canke navetise umuntu afise abantu bariko baragendana babanyangeso mbi babanywa rumogi. Attention, mu minsi itari myinshi nawe ushobora kuvyadukako, naho wowe ubona ko atavyo uzobwira, kuko naje sinenzi ko umunsi umwe nzobigira. Hanyuma rero uwo mugenzi wanje acaradomeka acarama, aratangura aranywako nanje arampa ndanywako. Ntiwumva ko naguma ngira urumogi n'ibintu biteye ubwoba, n'ibintu vy'abicanyi, n'ibintu vya abantu banywa bakubita abavyeyi babo. Maze kumviriza rimwe gusa nkagutako numvise bimeze neza. Wumvise ari ubuzima muriko muranyumva? Ndakumva neza. Umaze kubumviriza rero wumvise ari ibintu bindi. Reka tubanze, hariho igice hariho ijambo ry'Imana rijanye n'ivyo uhejeje kuvuga, riri mu Bikorinto wa mbere 15:33 havuga ngo ntimuzimire, kubana n'ababi konona ingeso nziza. Kubana n'ababi konona ingeso nziza niyo jambo ahejeje kuvuga. Ego hanyuma rero uja kwijambo ingena rero warushe ukava muri uwo mutego, wamaze kuzura kanywa mu nyuma ngira ngo bakudomekera rimwe irindi naryo uridomekera. Hanyuma none wamenye ko ari bibi gute? Wabonye ko ari bibi cyangwa waciye usubira kwibuka uti baratubita abantu batameze neza, none nanje nabaye muri bo? Mu bisanzwe umunsi wa mbere ndarunywa, numvise ari ibintu bisanzwe. Mbere naguma ntwenga, umwanya wose nkaguma ntwenga, nca ntangura kumva muri jewe ati kumbere vya bintu bahora babivuga nabi mugabo n'ibintu vyiza. Bavyita ngo ni swing, ati ndumvise uduswing. Hanyuma uwo munsi nguma ntwenga, uwo mugenzi turatandukana. Mbere je nakweze umwotsi wa mbere cinambwira ati no, manongera nsubire kandi ubuntu buraryoshe. Ku bantu batazi urumogi, hari itandukaniro ku rumogi n'itabi, kuko itabi urinyoye ukwikweza ari rya mbere urinyoye biragaragara kuko uca urakorora. Ngira abamaze kubigerageza baramaze kuvyumva. Mugabo urumogi umwotsi wawo ntukoroza, gusa utumbera mu bwonko, niho ubwonko bwawe niho bwononekara. Nako wararunyoye nyagatabi nako nyene warumvije ka ngena kameze. Mu nyuma narashishikaye nyitabi. Uwo munsi rero nyoye ugo rumogi numva ni ibintu biryoshe, ni ibintu bitwenza, umwotsi wawo ntubabaza nka kujya kwitabi. Candamubwira umuzi ati mpashishikare, ndakwega umwotsi wa mbere, ya kabiri, ya gatatu ndashishikara, mbere ntatswe kuri mumarirako. Candata rero mumangira ibintu by'utugugu gumantunga, hanyuma ndabishishika. Yego inge gato ko hariho abantu baravuga ngo itabi ntiryanditse muri Bibiliya. Wowe ntahe yawe ni iki? Ubu itabi ntibona ko ari icaha? Vy'ukuri najewe mu gihe maze mu gakiza canke nsoma ijambo ry'Imana, nta hantu na hamwe ndabona Bibiliya idoma kikavuga ngo itabi ni icaha. Mugabo
hari ijambo ry'Imana nuko ntari nariteguye neza ryanditse mu Bikorinto rivuga ku vy'urusengero rw'Imana ritomora neza ryerekana ko twebwe turi isengero za mpwemu yera, turi isengero Imana ibamwo. Pawulo acavuga ati rero umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura. By'ukuri nta muntu n'umwe atemeza neza yuko itabi ari ribi ku magara y'umuntu. Ni kuvuga umuntu wese rero nywa itabi aba ariko arasambura urusengero rw'Imana. Imana rero izomurandura kuko aba ariko arasambura urusengero rw'Imana. Niko je ndabitahura, niko nawe iyo ndiko nigisha abandi bantu banywa itabi. Yego, iryo jambo turarifise mu Bikorinto wa mbere 6:19. Reka tuhasome, sinzi ko ufite Bibiliya ngaho hafi ushobora gusoma canke ngasoma hano. Yego, soma nta ngorane. Bikorinto navuze ngo ba mbere 6 ku murongo wa 18 na 19. Yego. 6 ku murongo wa 18 na 19 avuga ngo muhungu bushakanye icyaha cyose umuntu akora si ic'umubiri ariko ushakana abacumuye ku mubiri wiwe. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero za mpwemu yera, ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Ego, iryo jambo riratomoye. Ego. Reka twongere ko yandi majambo y'Imana abitomora neza, Pasteur. Ari mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice ca 3 ku murongo wa 16. Sinzi ko mwamaze gushikayo turashobora gusoma. Igice ca 3 ku murongo wa 16 je nahashitse. Ego, havuga ngo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ku murongo wa 17 niho nashaka rero havuga ku vy'itabi. Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Amen, amen. Iki gice je ntaco narinzi ibyo bindi. Kirakomeye. Ubu rero yaba itabi yaba urumogi, none ko bavuze ngo biragoye, hari abahora n'abakizwa. Je hari no mu Kristo twagenanye cyane twakundana, yarinze yikevya itabi ryango ryaramunaniye guheba. Byagenze gute ngo wowe uhebe? Ego kwibere turazi ko kugira ngo umwana ahebe ibere turashira ku piripiri, hari abiba barimwe bagaheba, ariko itabi ndushira ku piripiri bigenda gute? Byagenze gute? Ego, vy'ukuri turiko turabandanya. Ndakurindiriye. Ego, hari akari gaciyemwo mu buhinga bw'ivyuma. Ubu ngira muranyumva? Ego, ndakumva. Ego. Rero jewe kuva mu rumo mbona ngira ngo wafyonze ku kantu kamwe, ariko komeza uvuge. Reka ndabe. Ubu ndakubona. Urambona? Kandi muranyumva cyane. Ego, sawa. Rero nariko ndavuga nti yari mu ntayanje ngene natevye ndakira agakiza, rero nca ndabishishikara ivyo by'urumogi gushika aho natevye nkagera ahantu urumogi runganza. Kare narunywa arije ngiye kururondera, mugabo bwo nyene rurateba ruranganza ku buryo mba ibyo bita depanda. Jewe nganzwa n'urumogi, ntashobora kumara umwanya ntanyoye urumogi, ntezwa kudandaza ibintu kugira nywe urumogi, ntegerezwa kurondera uburyo bwose kugira nywe urumogi, niba ndagira kugira nshobore kunywa urumogi. Ndacika umusuma, gerageze gucagagura kubera ntangira umwanya, ndaba umusuma, ndiba, ndaba ruhebwa, nyene ndacika umuntu atagira indero,
ubwenge burononekara, ngira nzoronka umwanya wo gushinga intahe yiyaguye neza mu madetaye, ubwenge bwanje burononekara, ndamera nk'umusazi, ndagera ku rwego rwo kumva ko ubwonko bwononekaye sigaye meze nk'umusazi, ntangura kugira ibintu vy'ihahamuka, nkatangura kwirukanga ndi jenyene. Hanyuma kuko ico Imana yateguye ku muntu gitegerezwa kuzoshika uko vyogenda kose, Imana irangendera, irampa agakiza, iransanga, ata muntu n'umwe ambwiye ubutumwa bwiza, ndota mu nzozi muri gehenomu, ikuzimu, mbona ndiko ndarya inyama z'abantu, hanyuma nca mbona abantu babiri baje baramfata amaboko, baranzamura, banzamuye nca mbona niburukiye hampande yo muhira, niravye mu kiyo gutya nca mbona meze baravye amafilme ya kera canke n'ubu bishobora kuba bibakora amafilme cane, nta mwanya ndabironkera, ibintu bita ibimoro viva, twebwe ini iwacu tuvyita ibizombi, ni ibintu biba vyarapfuye, abantu baba barapfuye bagasubira kuzuka ntibasubira gupfa, hama niravye mu kiyo nca mbona nanje ndi kizombi, ndi kimoro viva. Hanyuma ugenda ukigenda umenga nticarapfuye, nta n'ubwenge kiba gifise, kigenda gutyo nyene. Bijya n'abantu ivyo bintu, abaravye amafilme baca babibona. Hanyuma nca ndagira nca ndibona, nca ndakoma induru nti nimuze kundondera umukozi w'Imana, numva ashaka kwihana. Uwo musi izo nzozi nazirose ku musi wa gatandatu, ku musi wa Mungu umugoroba niho naca numva umuhungu umwe mu bo twatambana yari yatamvye aca avunika uruti rw'umugongo, baca bambwira ko yapfuye, ati kandi muri uko gupfa kwiwe yapfuye atihanye, ngo yatumye ko abaza kumusengera bamaze gushika basanga yamaze gucikana. Nca numva ndagize ubwoba, nca nibuka na za nzozi, nca ndagenda kurondera umukozi w'Imana, nca ndihana. Ariko nubwo vyari bimeze uko, nta musi n'umwe mw'ijoro naryama ngo ntoritire, kuko nama nibuka ivyo niriwe mu musi, uraho nagiye kwiba, urumogi nanyoye rukangirira nabi, kandi ubwo buzima ico nzi ntakekeranya nuko umuntu wese anywa urumogi ubwo buzima bubayemo. Ushobora kuba uriko urankurikirana unywa ibiyayuramutwe, naho wogerageza guhenda abantu kumerewe neza, ko urumogi rukumereye neza, ndabizi n'ubuzima nabayemwo, ndabizi ko iyo uri wenyene wicuza ukaregreta, ukumva ubuze amahoro, twese twabibayemwo. Mugabo nagomba ndakubwire ko hari ivyizigiro, hari izina riruta ayandi mazina, hari ububasha, ni Yesu Kristo, niwe yankijije urumogi, nawe ashobora kugukiza, hamwe wo mwizera ukamwakira. Yesu nabahezagire. Urakoze. Ubu rero kugira ngo tugume mu mwanya kandi turarikire na bene wacu abaturavye hano kuzogaruka kuraba ikindi gice, nashaka ubwa mbere watubwiye yuko wakijijwe, wewe wirondere umukozi w'Imana araza aragusengera, reka tugeze ngaho, kandi kuva ico gihe ntiwasubiye inyuma. Oya. Reka rero uce dusengere mbere n'abandi boba bari muri ivyo bihe, kugira ngo kaba akanya keza. Ubu ushobora gusenga, hanyuma tugaca tugeza ngaho igice ca mbere, ikindi tuzokibandanya ikindi gihe. Murakoze cane, dusenge Imana. Mana y'umuco, turagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana ishobora vyose, ni wowe waturemye, uturemera umugambi mwiza, watanze umwana wawe Yesu ku musaraba kugira ngo udusubize icari caratakaye, udusubize ico twari twarabuze mw'itongo rya Edeni, ico Shetani yari yaranyaze umuntu. Turagushimira urupfu rw'umwana wawe Yesu Kristo watanze kugira ngo abamwizera bose baronke ubugingo. Muri abo harimwo abanywa urumogi, ariko baranywa urumogi impande zose, mu mabohero canke mu mabarabara atandukanye hirya hino no kuri iyi si. Nawe turagushimiye ko watanze umwana wawe kandi ko ufise ububasha bwo kurokora. None wavuze ngo dusenge, abibutsa babakwibutsa, ntibasigeho ntibacereze. Turavugiye abatazi kuvuga, turasengeye abariko baradukurikirana muri uyu mwanya bashobora kuba babohewe mu biyayuramutwe. Abo bantu aho bari hose bariko bakicumvira ijwi, turabasenge mu mutima wabo worohe,
bakwakire bakumenye mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye n'abatashoboye kumva iri jwi mugabo bashobora gukorwako n'ububasha bwawe nk'uko nanje wankozeko atawangendeye, ariko ukanyisangira ubasanga aho bari hose ku mubumbe w'isi, mu mpande zine zigize isi, ubasange ubakoreko Mana. Dusengeye abavyeyi bafise abana banywa ibiyayuramutwe, ubaruhure, ubatabare, ubereke kuri Imana ishoboye vyose. Turasengeye n'abacuruzi ibiyayuramutwe ngo mu izina rya Yesu Kristo bafatwe mpiri, urwo rudandaza turusabiye guhomba mu izina rya Yesu Kristo. Nabo nyene ubagendere, ubereke ko ari ibindi bikorwa boshobora gukora bakabigukorera kugira ngo boye konona isi. Urakoze, turagushimiye. Ubohora ababoshwe mu biyayuramutwe n'abatwawe n'ivy'isi bitandukanye, uzobukoze. Urakoze, turagushimiye. Uwumvise aya majambo umugereko Mana, ushirikare kumutahuza, umwigishe n'ibindi tudashoboye kuvugira hano. Byose tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze mwene data Justin Biriko, Imana iguhezagire. Wakoze no kukigoro kandi wambwiye ko hariho na mugenzi wawe araha iruhande yawe yumviriza nawe intahe yarayikeneye. Ubu rero tugiye kuyishira ahabona n'abandi bose bayimenye, ariko nagenda gusabe uve ngaho twemereye ko nitwakurondera kugira ngo uduhe ubandanye intahe ko uzoboneke kugira ngo tuyibandanye. Yego. Amahoro cyane. Nk'uko twari twabivuganye ubuheruka, nanje ndoba ndavyishimiye, nifuza ko intahe igera kure. Nimwa ntera akamo nanje nzokitaba, kuko n'umurimo w'Imana Yesu abahezagire. Amen. Reka rero duhamagare abakurikiranye kino kiganiro ko muri batarakira Yesu, nabo bakire umwami Yesu. Ushobora kubahamagara bakakira Yesu hano, hanyuma tuzoba duhejeje ikiganiro c'uno munsi. Ego. Mvuge ijambo ryo kubahamagarira kuri Yesu. Mvuge ijambo ryo kubahamagarira kuri Yesu. Ego. Nuko nagomba ndababwire bene data waruka tungana canke abakuze, kuko hariho n'abantu bafata ibiyayuramutwe bakuze. Nagomba ndababwire ko muri kumuronona urusengero rw'Imana, kandi nta nkeka nk'uko vyanditswe mu jambo ryayo. Yesu yavuze ngo ijuru n'isi rizovaho, ariko ivyo Yesu yavuze nta na kimwe kizovaho. Nuko nagomba ndabamenyeshe yuko muri kumuronona urusengero rw'Imana nk'uko vyanditswe muri Bibiliya, Imana izobarandura. Mugabo Imana ntiyipfuza kubarandura, iteze amaboko kugira ngo ibakire. Nagomba ndakubwire ko Yesu agukunda, arakwiteze. Ntiyakuremeye kunywa ibiyayuramutwe, ntiyakuremeye ubwo buzima buburimwo bwo kutumvikana n'abavyeyi bawe, bwo kwama mu busho, mu maprison, uzira ivyo bintu, canke kuba uri kuriba mu busuma kugira ngo uronke ibiyayuramutwe, canke kubesha abantu, canke kwa muri mu barira ubabajwe n'inshinge witera, canke ibindi vyose ushobora gufata canke amapudre. Ariko nagomba ndakubwire ko hari ibikorwa vyiza Imana yateguye nk'uko twatanguye tubivuga kugira ngo ubigenderemwo. Nahawe rero guhitamwo, Imana yaraguhaye amahitamwo. Nagomba ndakwipfurize ko wihitamwo Yesu kugira ngo ukore ibikorwa vyiza, kuko nutakora ibikorwa vyiza Shetani azogukoresha ivyo bibi kandi bishobora kukugirira nabi. N'aya majambo y'Imana ni intahe nifuze ko dusangira. Wipfuza ubufasha urashobora guca ku nimero mazoshira ngaha bakakurangira umukozi w'Imana kugira ngo ushobore gufashwa mu buryo bwimbitse. Abatari bake turabafasha banywa ibiyayuramutwe, tukabigisha ingene bashobora kurwana urwo rugamba kugira ngo bashobore kuva muri iyo nzira. Kwa wipfuza ubufasha urashobora kuzovugana n'uwaremesheje ikiganiro bakakurongora n'abakozi b'Imana. Yesu nabahezagire. Ariko ukaba uri ahantu uri kurankurikirana undaba kuri ekran, nagomba ndagusabe ufate ukuboko ushire ku mutima wawe, hanyuma wifatakanye nanje muri iri sengesho. Ego, wizeye nta nkeka Yesu arakugendera, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umutima umuntu niwo yizeresha, akanwa nako akaba ariko yaturisha. Niwizera rero ko Imana ishobora kukugirira neza, ukatura n'akanwa kawe,
urakirwa mu bwami bw'Imana, izina ryawe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo, kandi Imana irakugendera ikubohore muri iyo nzira mbi. Turi ngaha nk'ibishinga ntahe, nimba witeguye urashobora gushira mu kuboko ku mutima wawe, hama ukifatanya nanje muri iri sengesho. Dusenge. Turasubiramwo iri sengesho aho uri, ushobora kuri muri bus cyangwa ushobora kuri muri salon cyangwa ushobora kuri muri chambre yawe uriko urankurikirana, wifatikanye nanje muri iri sengesho. Dusenga Imana. Mana yo mwijuru, ndagushimiye kunzi, ndagushimiye ko imbere yuko mbaho warunzi, ndagushimiye ko ndi caremwe cawe, ndizera ko uri Imana ishobora vyose, ndizera ko wandemye kandi ivyo ndimwo ubizi. None rero Mana, numvise iyi ntahe n'aya majambo y'Imana, ndizeye yuko hari ibikorwa vyiza wandemeye. None rero Mana, ndaje imbere yawe mu izina ry'umwana wawe yera Yesu, umbabarire ibigabitanyo vyanje, umbabarire inzira mbi zose ngenderamwo, nazigendeyemwo ntabizi, nazigendeyemwo ndazigishijwemwo n'abandi, ariko ndizeye yuko ushobora kumparira ivyaha vyanje ukangira umwana mushasha. None rero uhoraho Imana, umparire ivyaha vyanje vyose, umfutanganye mu gitabo c'imanza, wandike izina ryanje mu gitabo c'ubugingo. Uhereye uyu musi mpisemwo kugukurikira, mpisemwo kukubaha, ndahevye inzira mbi zose za shetani, ndahevye inzira z'ibiyayuramutwe, ndahevye ivyaha vyose nagenderamwo. Numparire, ume gutangura urugendo, nanje nzokubone ku musi w'imperuka. Urakoze kunyakiriye, urakoze kumbabariye, urakoze kunyanditse mu gitabo cawe. Ndabisenze ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, Yesu amen. abahezagire. Murakoze. Niba ataco bitakugora, inimero yawe nshobora kuyibaha abariko baratwumviriza. Reka mpere kuri wanje. Iyo wanje ni akamenyetso ko guteranya 49 157 indwi amajana 488 26. Iyawe none twoyitanga hano canke bazorinde kuyidusaba canke tuzo? Ego, ndashobora kuyitanga canke bagaca no kuyiwanyu. Nimero yanje ni guteranya 257 ugaca ukurikiza 76 596 680. Reka mvuge mu gifaransa: plus 257 76 596 680. Yesu nabahezagire. Tuzobafasha tubarongore ku bakozi b'Imana, canke tuzobigisha natwe nyene twanesheje urwo rugamba tubifashijwemo n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, canke tuzoremeshanya dukomezanye, canke twigira hamwe umugambi nyene dushobora kugarukana bene wacu baboshwe n'ivyo biyayuramutwe. Ushobora kuba wahora ufata ibiyayuramutwe warahindutse, turashobora kwigira hamwe nyene twofasha abandi. Ushobora kuba ufata ibiyayuramutwe, urashobora kutubwira kugira ngo tugufashe, canke ushobora kuba umuvyeyi ufise abana bafata ibiyayuramutwe, turashobora kukugira inama ingene ushobora gufasha abantu bari muri bibazo mwe n'ivyo, nkuko natwe abandi bakuze bagiye barabidufasha gushika uyu munsi tukaba twarabivuyemwo burundu. Imana ibahe umugisha. Urakoze. Yesu aguhezagire. Naho ubutaha mu minsi itari myinshi nzokurondera kugira ngo dusubire tuganire. Iki kiganiro nicamara gutegurwa neza canke nicamara kuboneka, tuzobigushikiriza nawe n'abandi mugisangize n'abandi. Yesu aguhezagire. Nama abahe umugisha. Amen. Murakoze.